Maramutse hari umuntu yandukiye ino video y'umuntu nibaza abantu babita ba influencer, travel vloggers, whatever, youtubers, ibintu nk'ivyo batembera mu bihugu vyinshi bakavuga experience yabo. Abantu barahambaye na cane ku bandi bantu baba touriste, abazungu baba bafise amafaranga babuze ico bayakoresha, baba bariko bararondera mbega bashaka ico gutembera hehe. Rero kenshi na kenshi bagenda kuri internet bakaraba YouTube, bakaraba ama reviews ku mahoteli no ku bandi ma venues, hanyuma bagahitamo igihugu bajamo bakurikije ivyo bintu. Ibintu vyinshi kameme bakunda kuraba harimo umutekano, harimwo ko ata muntu abadogoya, harimo ko amahoteli aboneka neza, za internet n'ibindi vyinshi nyene ibintu convenience kuko ntibashaka kuja kwiyavantura too much. Aba b'abajene harya babikora kugira baronke ama views, akaja ahantu mu bundi atogiye, ahantu tojana nka famille muri vacances mugabo bakajayo, ariyo ka y'uyu muhizi yaje mu Burundi. Acagira titre nga asinzi ko muriko murayiraba, yavuze ngo I visited Burundi, the world's poorest country, and it sucked. Sucked no kuvuga ko yabigaye gose cyane. Kumbore uravye video urashobora kumenya impamvu yabikoze. Yitwa ngo Travel with Luke Diamond, umuganda ngo ni Australian, nubwo accent not like Australian, but it doesn't matter. That's not matter, mate. Okay, so uyu rero ari mu Burundi ngo nico gihugu ca mbere gikenye, niko yabivuze. Si jewe, ashobora kuba akirenganije kuko ko ndaberuka Uburundi ni Eden, igihugu ca mbere gikize kw'isi yose. Reka twumvirize ico yabugaye, puis muce mugira ico mwiga, kumbona je gakora comment ku bindi bihugu ko nabibonye personally. Burundi, a country in East Africa that is ranked as the poorest in the world. With an average salary of just $15 a month, life here is pretty rough. There is no ride. And when you combine a fuel crisis, No fuel! no fuel, No fuel! currency crisis, You count it is 500. and classic corruption, So how much does he want? Yeah. How much money? it honestly just makes the visit to any country terrible. So, in this video, I'm going to show you Burundi, explain to you why it's so terrible, why I will never return, and give away some money to those that truly deserve it. Urumva vuze ko Uburundi bwama buza mu bihugu vya mbere bikenye, ivyo twama tubivuga, ivyo birazwi. Ariko we ari kuvuga ko yagiye kuhibonera. Ikindi yavuze ngo ni salaire moyenne amadolari 15 ku kwezi. Amadolari 15 ku kwezi ni nka minimum wage mu bihugu bimwe bimwe canke kumbure no muri Amerika mu ma state amwe $15 a month. Donc ari minimum, ni minimum ku isaha pana ku kwezi. Donc umukozi mu bihugu bimwe bimwe ni ahembwa ku isaha $15 minimum. No kuvuga niba ari ukubura ari hagitangura akazi rya mbere akora amadolari 15 ku isaha pana ku kwezi. Anyway, ivyo vy'igitoro cabuze urumva ko abivuga, ivy'amadolari yabuze navyo yagize experience, ariko na cyane corruption ko hari Poorest yamuciye amafaranga ridicule, amwatse kamera ayimusubiza ko amuhaye amafaranga. Nk'ivyo umuntu abibonye nta muntu numwe yo kwifuza gusubira muri ico gihugu, kubera iki haba hari ibindi bihugu haba muri Afrika, muri Asia, Amerika Latine, Europe usanga n'ibintu bizimbutse gusumbya ko ikindi gishika ko ihoteli y'ijana 200, ayo mafaranga ari ridicule. Iyo hoteli uyishize muri Philippines, Thailand, Taiwan, Malaysia, Vietnam ni nk'idolari rimwe ku ijoro nta na 20 woronka. Voilà, reka tumumvirize kandi. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. Bye-bye. Welcome to Burundi, everybody. We're here in Bujumbura. Wait a bit. Let's go get through immigration. Wait. What did I see? Dude. Welcome to Burundi, everybody. Dude. Iri ni kosa rya mbere wakoze. Kubera iki uzana Rwanda Air? Why? Why? Kubera iki you should fly Burundi Air. Okay, next time nugufata indege bita Burundi Airline. Alias Musongati. Okay? Rwanda Air everywhere, Rwanda Air. Burundi Air next time. Okay? Okay, dude? Passo. We're here in Bujumbura. Let's go get through immigration. Hiyo vraiment ni aeroport, vraiment. Is that an airport or what? Is that an airport?
I have COVID. We're getting our visas, $90 for 30 days. How much? $20. Okay. And what's your name? My name is Alexis. Alexis. Yeah. I'm Luke. Yeah. Kieran, nice to meet you. Yes, yes. Vo ikindi urabona umushoferi umenga n'umusuma kumuha ukuboko araba hirya yiruka ku modoka. Normally you shake hands mwe twavugana ukara mu maso. I'm Alex, welcome to Burundi. Ukacumufata bagage ukayishira. Dude, sinzi arrive kuri aeroport c'est pas Manila, Saigon. Ugende ku taxi arakwakira, greet your hands nicely, take your bag, put in the bag, man. So how far is it to Safari Gate? How many minutes? One bottle. Oh, is that the fuel that you use? Yeah, we Really? take the fuel. Oh my goodness. Batwara donc petrole mu gacupa k'amazi. D'abord ivyo biri unsafe. Donc habonetse akantu ka spiking ari gacupa inyuma iyo modoka yose ikiba on fire. Encore iritiro rya petrole gutwara igihe kingana gute? I don't know man, iki gihugu mukama w'igikongo. Itanki ya mataxi nibaza ko ari maybe 30 litres. Donc afise ewe mana wari mu Burundi. Down because there's no space. All right, Alexis is taking us to our hotel. yeah. Welcome to Burundi, everybody. Yeah. We made it. The visa was $90. I put up a photo of the visa. It's one of the coolest visas I've ever. How much was that? $90. $90 for a visa. C'est pas sinzi. Encore une fois, ikenshi na kenshi ibihugu byo muri Afrika biri short sighted. Bibaza ngo ayo $90 bafashe ya visa ko hari ikintu bunguka. Ibindi bihugu byinshi abantu b'abanyamerika bakunda kuvisita visa free. Bo jewe ejo bundi nk'akarorero twagombye gutembera muri Asia. Nsanga kuri passport y'uwanje Philippines ndashobora kujaho nta visa bansavye. Taiwan ndashobora kujaho nta visa bansavye. Singapore, Malaysia ndagenda na Thailand nta visa basaba. N'igihugu ca next door. Okay. Cambodia nta visa basaba. Nashaka kuvuga kina kindi. Antuka ivyo bihugu vyinshi. Indonesia. Okay. Indonesia nta visa basaba. Ico gihe Vietnam basaba visa nubwo bitari compliqué mugabo kubona deja ngomba gutonda kuri aeroport navuga nti Vietnam tuyivana mu pour simple raison ko bansaba visa. Twaciye tugenda mu bindi bihugu bisigaye Vietnam turayihoza. Donc umuturiste burya yinjiza amafaranga menshi ayo 90 hari nabona nagiye mbona $100 mu maboko gutya. Donc mu 90 ni zero compared ni makeye ugeranije nayo umuturiste spending mu gihugu. Nukuvuga gabanije visa free kuyiho frictions abantu baca baza. Kuko visa burya sa amafaranga gusa nuko kubanza kuyisaba nuko kubanza gutonda nuko kubanza kutaburi surte ko baje no kuyiguha. Donc voilà ico naco nuko kiraba iyo bishuza ama visa ko ari ikintu bunguka en principe. Ever seen, and it was $90 for 30 days. So Alexis, what is life like here in Burundi? Burundi. What is it like here? It's very, very, very country. Great country? Very country. Also visa muri niwetsa muri iyo visa muri Vietnam ntabwishika $50 menga ya $25 mugo nga $100 come on. Boss nibuki Kenya visa ya amafaranga twishyuye boss yishura uwundi mugabo yishura bene akazi mugabo bo ijana bari menshi kuri visa ya 30 jours. Trop d'argent. Come on. No Burundi ntabwo ari Singapore. Ah, Yeah. nice. And you just work here as a taxi driver? Yeah. You say the average monthly wage was? For low-skilled workers, $15 and for skilled workers, $65 a month. Okay, bari kuvugana ntuzeye ibijanye n'imishahara y'abantu bakorera mu Burundi average boneza ko ari make utashobora kugeranya na Australia cyangwa ivyo bihugu bavuyemo. Nibaza ko kameme iyo comparison igoye no gukora. Okay, ahandi baza ko ashitse kuri hotel katurabe ku hotel kubiva. Yeah, what's your name? Onoke. Oh, Onoke. No. We have a reservation for 3 nights. 3 nights. Okay. Could you tell me your name? Luke. What is the normal price for an airport taxi to the airport?
if they charge you maybe dollars, Yeah. you pay $20. 20. That's a good price. Yeah, because Okay. it's a good Yeah. price. Everybody asks $20. Yeah. I can say that's good. And then how much is there a black market rate for the Burundi money, or people use dollars here? By the way nabisimbishije mugabo hageze igihe ageze kuri ntuze ageze asezeye umutaxman atanga gusaba amafaranga menshi amubwira ati ayo niyo twumvikanye sinzi ko kumbura umuntu yasubiza inyuma ivyo navyo no kubiraba ko bitariko bigereka twumve. One bottle is a problem. Yeah, but we said 20, right? 20 is small, my brother. Yeah, but you said 20. Yeah. 20 is small, my brother. Yeah, we agreed on 20, right? This one, Yeah, but we said 20. You said 20. $20. That's okay. No, it's fine. Thank you, bro. urumva ibi bintu vyo guhagiringa negotiating abazungu ntavyo bamenyereye muravuganye kibeyi nibeyi muragiye ntabwo ushikayo 20 is small brother niyo wavuze ivuga 30 40 yari kuyaguha cyangwa afata indi taxi mugabo mwavuganye 20 ni 20 mushe ku destination ntabwo utangura gukina amacenga kiretse habaye ikintu kiboneka wenyene kakibona akavuga ati bo uyu mushoferi nabonye ipine rya mutobokanye afata igereka ndamuhe polisi yamuhagaritse aramwigenza ko reka ndamugire impuhwe mugabo gushika kuri destination 20 brother no mwavuganye 20 ni 20 there is no you see ibi nivyo mugomba kwiga ntabwo ibeyi muvugana mu ntango nko kuri internet hoho benshi kwanza nkaje nkoresha Uber canke Lyft muri ntabwo ari Lyft nkoresha Uber bo Lyft nayibonye California San Francisco sino je nkoresha Uber hayo bita Grab muri Asia niyo nkoresha kuko nkakuja ku negotia n'aba drivers it's disgusting ahandi ibiciro vyanditse ugashika wurira ukigira byo n'umudriver ntibabirimo donc aha no ku negotia reka dusubire ku hotel twumve turaba uko bimeze. Official rate. Yeah, double, essentially. Okay, aha naho umva ko babwiye ko kuvunja hamwe n'amajana ndwi hanyuma amajana 3 mu banke bavuze ati double ivyo ni nka nonsense ko nta sense bifise ko mu bihugu vyinshi iyo ugiye kugura amadolari uyagura kuri marché parallèle son comme machine wa canke ku yandi kioske nugura muri banke difference aba ari ntoyi cyane ntabwo aba ari double canke na 2% kwanzi bagiye ko naga fraction gatoyi ku buryo utokwigura nigora mu bihugu vyinshi. This one? Okay. Thank you very much. Here for you. Thank you. All right, everybody. So this is the room. Okay, aramuhaye tips donc baratipinga nivyo mutamenya hari amafaranga bagenda juste bahaye umuntu juste kushikana luggage yarayishoye kuyitwara. Tips ni culture y'abazungu utofata for granted mugabo n'amafaranga yinjira dimo ya tourisme iyo muri open. Room here in Burundi, the world's poorest country, and this is $120 per night. So we got a nice little outdoor area with a kind of walking stairs. $120. Over there. The reception is over this way. But this is one of the best hotels in the city. So we got this area. We got the 2 twin beds. Jeez, 120. This is disgusting, man. 120. Ijana mirongo y'amadolari kuri kakantu. With the mosquito net. Okay, 120 guys. Jewe ugiye nko muri Asia nk'akaroro. Singapore n'igihugu gikomeye cyane. Kizimvye nico kizimvye muri Southeast Asia, okay? Ni nka amaprix arenze ni nka triple ugeranije na za Thailand for the meme value na nizinzo muri Southeast Asia. Ariko naho nyene je nagenda raba. Urashoboye kuronka ihoteli ya reka tuje kuri 120 urabuko ibisa. Ubundi kuraba izamu ma 30 combien aya 30 ndashika kwijana ndiko ndascrollinga sinzi ko biri kuboneka ngaha ndi guscrollinga ntabwo ndashika kwijana izo zose turacyari mu 50 kubona amashwa yose ufise ikina cyo mu bintu ufise nizo choices cyane choices kumbure zeze pa hamwe mugaya cyane ne mu buyenzi ariko nakomaze gushika ku maho very good hotel iracyari ku 67 donc inusu yayo urabona iyi hotel reka mfatiye inusu yaje bariko baracabaza 120 ini 67 presque la moitié nous sommes muri Singapore twibukanye this is Singapore igihugu gikomeye cyane urabi hoteli ya $70
uca ugereranya na kiya kintu murafise ihoteli nk'iyi ijya hoteli haraho igereranya n'iyi mugari kandi 20 raba iyi dimo ya restaurant yabo. You see let me see look turabe icyumba raba icyumba okay reka turabe more. See? Beautiful. Look at the views. Aha nangiri kuri moitié. Akanda turi muri Singapore s'il vous plaît. Ntabwo nagiye muri Philippines canke Thailand. Hoho na za Vietnam. Mirongo nk'iyo hotel nangaho n'amadolari 20 atarenze. Boje kwanza nabaye Danang Vietnam ku madolari nka 10 y'ama USA harimo na breakfast mu gatondo. Bo kubera nari kuri diet kwanza je nafata breakfast nka saa yine kiba na lunch tabangu kwari kuguma juste kubera nari kuri diet ariko iyo hoteli yari nziza yegereye ocean twatambuka ku musenyi kuri plage $10 a night amadolari 10 donc iyo 120 yari almost 2 semaines kandi baza ko no bookinze uko wa booking akesha baguha discount mukaranze hoteli ziri munsi y'ijana ruki the Nabo Hotel. Look at this. Kandi nabwiye natoye igihugu gikomeye kizimvye gusumvya ibindi byose nkuko nabivuze iyo nja muri za Philippines nka kuronderera i hotel 120 muri za BGC Bonifacio Global City urumigwa i hoteli ubona ko umuntu arashika kwijana mugabo. Look at these hotels. Look at this. Anyway, donc nashaka kuvuga ayo mafaranga umuntu aba yibwe 120. Look, urabona ngaya mafoto aha ntitwako hasi n'ijana. Look at that toilet ya toilet. Est-ce que yo hotel hano yegeranye ni? No, kandi turi muri Singapore s'il vous plaît. Iki ni igihugu gikomeye cyane. Look, 5 star baje bafite na keto urakora icayi keshi na keshi ibi vyabo ari complementary amazi ari complementary nabwo yari ibintu nk'ivyo. Donc iyi hotel ico bita a rip off baba bakwivye kwishura 140 ngahe ku buriri ubu butanda abantu bishinja bakunda no kuryamako abantu benshi bakunda omwe queen size akigorora bo afise umugirlfriend akamuza nayo. I don't know man, iki gihugu kirazimvye n'abandi no mu comment ja kura bavuga ati no that's too much for the poor country. Anyway, I know ndavuga ngo baripinga abaturista ubu baripinze ni bande uzozura ura accommodating. Voilà. Okay, reka tubandanye. No, I don't think we want to fuck with the military here. Do you think the logic is just to stop cars? Hello. So, thank you. This way? That's it. Do you know where we can exchange money? Yeah, you know it. We need dollar to francs. Far. Like $100. $100. Bo aha nawe ariko negosia aho baja kurangura kugura amadolari kugura amarundi urana ko wanza ko negosia no kujana no kurangira ndahazi ni hehe ni hariya ndaguhangahe nanjye umhaya ivyo ntaba nkuko nakubwiye ugiye mu bindi bihugu amadolari urashika amafaranga yose ufite ba amafaranga yo muri yo hanze urashika kuri aeroport haba hari amagishe nk'atanu atandatu ukagenda ukavunjisha uri mu gisagara kuzunguruka kuri kutembera uzubona uti hajya hariho exchange ukagenda ukachangingisha navyo guhagaringa no kunegosia no kugendana mu kinywabi utazi yo bakujanye urumva ibi byose ni frictions zituma abaturiste bavuga ati what's the point. Okay, ubu naho bagiye kurondera SIM card. We're walking down the streets here. This is what it is like in the downtown part of town. I think we're downtown. I don't know. We're somewhere. Kieran, where are we going? As me and Kieran were walking down the street to get a SIM card, a police officer aggressively came over and confiscated my camera, saying I wasn't allowed to film without permission. We all know how this is going to end. Just another corrupt official wanting to take advantage of the white man, but I don't know French. And he didn't know English, so we had a hard time communicating how much money he actually wanted. Luckily,
Donc arashitse umupolisi amatse kamera ngo ntore gufata kamera for goodness sake man for fuck's sake atariko ndazi vyo uyashaka amafaranga kuyiba mu white man mugabo nabirabara babiba. Donc uyu muntu niko kaza bakora urabona ko afite subscribe igihumbi miliyoni n'inusu urenga agenda mu bihugu bitandukanye umugaruka mu Rwanda ashobora ko yagiye mu bihugu vyo muri Afrique yaba bizi ko ahantu hose agiye arafilminga nta muntu amutegera mu ibarabara ngo ni public ibi mugabo ngaha corrupt police officer ngo makumuhaye amafaranga ubu rero bakanegosia ngo tumuha amafaranga ngahe you know nta n'icyongereza fax police fax b'abanyamerika bazi n'abantu bari muri Amerika no muri Australia zavuga ngo police hose ni ku isi hari police uri gufata ngo bakwaka amafaranga bakwaze kamera nimba iri go gufilminga mwamuca amande whatever mugandi wacu muca igiturire umva ivyo n'ubuntu by'ubusuma bwo kuyiba stupid police stupid fax police. Okay, this is about the police batagira indero. One of the SIM card guys tried to help me, but I had a feeling he might have been involved too, and eventually I agreed to pay the officer 50,000 Burundian francs, but I needed to find a safe place to do the exchange. Okay, but where do I do it? Where do I do it? I don't want to do it out on the street. Urumva rero aremeye kuri hayo majana 5 bihumbi 50 yiketse kwanza kuri umugabo munsi mukana nawe nyine ari mu escrow mu bandi ariko ararondera ngo ijya cya gipolisi kizuminga tukibone ahubwo let me zoom in this thug police mwerekane mu maso jewe ndamu expose. Okay, ngugo rugiye he ubwo police riko rujya amafaranga abaturiste rugiye he stop police kurus escrow nkeneye kukibona mu maso icyo kiescrow cy'igipolisi niyo naho ujibujumbura kizomese. Okay, ngiki gyange urwo ufise kamera y'umuzungu dude ubwo buhimbiri buvanemwo. Okay, ubwo buhimbiri buvanemwo abo baturiste babageza Australia, New Zealand, Canada, America, India, China ibintu vyo kuzamo bazibira bituma Uburundi bumenyekana nabi bituma Uburundi atamuntu azosubira kubutemberamo. Well umva murazi ko na security sikirenga ndi mukurikiranje ama site yaba yihugu vyo hanze none ucika no mu gihugu mugatangura kubakubagura kubaka ibiturire nibindi nuko mutaraja mu bindi bihugu ngo murabe hospitality ihari of state ihari ugiye muri South East Asia kumbura aba escrow hamwe hirya no hino ariko generally speaking aba officiel au moins abakozi ba leta n'abakoresha amadepartement. Boy, what can I say? Voilà. Nagomashe kuri kino gipolisi kiriko kijya amafaranga 50,000 or 50,000 kuri garate nabonye ya y'ibihumbi bavuze ngo n'ibihumbi bingahe mbega ibihumbi ndwi ku madolari sepa 50,000 burya ushitse mu marundi n'amadolari angahe amadolari adashika 10 dude stop ubwo buhimbiri bwa police mu buhagarike none afashe yo kamera yitwaje iki yavuze ngo ndayifatiye iki cizje I don't understand abantu barundi ukuntu bakora wo muntu I don't get it at all. I just know ibintu by'ubescro ahantu abarundi twavyigiye ni igihugu giteye isoni kiri trop ridicule nico tubano yavuze ati sinzopfa nsubiye kugaruka hano hantu sinzopfa ngarutse it sucks. Kandi iyi video umwe afite aba subscriber bashika umuriyoni ubu hamaze ko imaze kubona n'abandi 145 benshi kumbure barabantu bogiye kuzotembera kurabi Burundi ndimo abantu benshi baraba ya reviews ariko urabona ngaha bavuga ngo ama comment for being the poorest country is sure expensive. Yes, ijya hoteli ku 120 ijya uyiteretse muri Philippines Manila ukayitereka Thailand mu gisagara cyose ukayitereka mu gisagara cyose muri Cambodia ijya hoteli nta madolari 20 boguha. It's a pleasure to see you landing with Rwanda Air. Mwanyarwanda get out of this. Okay. Vyo kwa mutwituza ka Rwanda Air. Tweni dufise Burundi Air. Ingoni rara. Okay, poorest country exposure prices. Yes, it's bad combination. Voilà. Donc niyo bad combination. Where ibiciro biduge igihugu kirafise corruption n'ibiki. Nuwogiye ntiyo bakigiye aya ma price 120 no muri za Australia y'amadolari no muri za New Zealand hameze neza ntoronke hotel nyinshi muri za Australia New Zealand ni 120 wawe wori 120 mu kajagari kakajya ko sepa
the zoo is horrible. Zoo muri zoo naho bagabo bafashe akantu k'akabeba guinea pig bakagaburira igikoko. C'est barbarique. Ça c'est animalistique. Ugafata ikintu kikibona n'amaso ukagiburira ikindi gikoko kijya buri kuratwenga. C'est inhumain. It's barbaric. You have that. I wish I had not seen some of that. And they mean it. Okay. Uyu muntu avuga ati I am ashamed. We all are. La façon dont il répète Burundi, the word poorest country à chaque occasion. Et malheureusement, why is Burundi so poor? The rich extort everyone. 120 for that tiny room is extortion. Donc umva ni nk'ubusuma. Ijana mu kujya kumba n'ubusuma burengeje. I don't understand. I do not understand for the sake of me. Sinibuka je gihe mperuka kurara mu hoteli y'ijana 200 usibye mu bihugu biri muri West. Okay? Ibihugu byo muri Aziya byose je ngiyeyo nta madolari 200 kwijoro ntanga kiretse peut-être igemba ndi kumwe na famille kuko ubukeneye nk'ivyumba bibiri comme ça hari ibindi bintu by'ama consideration kumwe na famille ariko je ndumwe sindabona icumba cy'ijana 200 kiretse mu gisagara bon ntuzeye Singapore kumbure utabuka inzakireka ijana 200 c'est pas ntabwo kiba kirengeje ariko mu bindi bihugu no. Voilà, zoo conditions are horrible, so sad. Umva nivyo muri zoo, people don't like it. Okay. Urumva this brutal. Iki kugaburira rya guinea pig kwigaburira igikoko bayihaye ingwe yindi bayihase pa ingona. It's so animalistic, so sad, man. So sad. Una ma comment. Sad. Undi munyarwanda, what are you doing here? I'm from Rwanda. I enjoy the videos. Go away, Rwandese. The idea you would let your young daughter put her fingers. Okay, it's not going. But anyway. Engi urabona uyu yavuze ati I was only 16 minutes into the vlog and I already didn't want to visit that country. Yaks. Umva yavye iminota 10 gusa shobora cyo gusa nshobora kigiyemo ati n'umunuko. Ingero cura bazambonera kure abari nabo bafise ikintu cici akuvuga ati I'm sorry that's how you feel canke things are improving yaciga and if you don't visit Burundi what did the country lose umva nimbona ko no utaje mu Burundi buzohomba iki igihugu cyanyuma kirafise ibindi gihomba sorry amataranga amanye unacha ati where Burundi is already losing by the looks of things ati yokombo n'ibintu uburundi ja buri ko bwaramaze guhomba. I am saddened to be honest, more than happy to see the state of the country. Donc ati birambabaje ntabwo nezerewe no kubona ko ibintu vyifashe abantu ntabwo arasadiste ntabwo bivuze ku nakamwe avuze bimubabaje mugabo mvuna bari kumutuka ngo none duhomvye iki. Donc barundi kazi I don't know, something has got to give. Uburundi sinzi ko no bivuga c'est très horrible, it's horrible situation mu Burundi iteye isoni ariko murabona impamvu n'abaturiste batoza iruhande y'ibindi byose musanzwe muzi ukuntu mufata abaturiste c'est barbarique aba police baza extorting abantu ibintu nk'ivyo cheese umupolisi en principe kuko ndibuka muri Philippines hariho abantu baraba vloggers sinibuka yari couple imwe baragenda imanira hanyuma bahura umutaximan agomba kuba extortinga kuba amafaranga pa kuba ko mutere ku sinzi ibintu bahogeze baramufilminga bashitse muri kondo muri hotel bashiraho video ikiboneka uwo mutaximan musanzu umenga company yamukoresha yaramuhanye so uyu mupolisi ndasavye yuko baratuza okay sinzi munatwara abapolisi agenda murabe amfete amuhanure bareke kugibiturire bonzi nuba ngo bamukura bose bagibiturire c'est grave mugabo babahe formation agenda mwereka iyi video atiraba nko wadutukishije ibintu nk'ivyo sivuze ngo bamupfunge page nibaza ko bon ibi twese ndabikona mugabo okay nibaza ko aba bana babajene banakora mu jene bakura muri system y'ubusuma kumva ko ari yo nzira y'ubusuma so bakwiye koza bararudoresinga buke baka nk'ivideo babereka consequence ibintu nk'ivyo aya mahotel nabakaza babereka mu bindi bihugu ko amahotel ari sinumva ikintu gituma ihotel nk'iyi muri Singapore izimboka gusumbya ihotel yo mu Kavumbi kibujumbura I don't know, it's a magical thing. Sawa mugi munsi mwese tuzosubira abona komerekeje munyihanganire. What can we do?